yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. ubutumwa bwiza bwa kabiri ubuzima bw'abantu bakwigishije ubuzima bw'Kristo bwa gatatu ubuzima bw'abantu bakwigishije umuhamagaro n'inama yo gukora Imana. Amen. Abifilipi kabiri umurongo wa 15-30 aca asimba asoma Abifilipi cya kane umurongo wa 10 twaduhereje ibijyanye na Epaphrodite. Kandi mbonye yuko ari gikwiye kubatuma ko Epaphrodite mwene data dufatanije igikorwa intambara ari we intumwa yanyu inkorera ibyo mwenye kuko abagiriye igishika mwese akarandurwa umutima n'uko mwumvise yuko yaragwaye kandi koko yari yaragwaye akwagubera ariko Imana kumugirira imbabazi kandi si we wenyine ni jewe yazigiriye kugira ngo umubabaro wanje ntiwongerekane. Nicyo gitumye ngira umwete wo kumwungika kugira ngo nimwongera kumubona muze munezerewe nanjye ngabanuke umubabaro nuko mumwakirane umunezero mwinshi kubw'umwami wacu kandi abameze nk'uwo mwami mwubaha kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'igikorwa cya Kristo yahebye amagara yiwe ngo ashikane ibyasigaye ku byo kumufasha kwanyu. Amen. Tujyane mu murongo wa 18. Ariko ufise ibinkwiye byose ufise umurengera ndahaze kuko mpawe na Epaphrodite ibyo mwarungitse. Birashoboka yuko uyu Epaphrodite ari umuntu mwiza rwose kuko iri jambo Epaphrodite wakomotse ku Mana na Desi baramute. Birashoboka ari umusore mwiza bituma yari akizwa ubwo murabizi ko umurimo wa kabiri w'ijana butumwa Pawulo yavuze ubutumwa mu bisagara by'Uburayi navyibuka yagerageje guca acamwe bwaramuza kandi aho mw'ijoro n'ijwi mubwira ngo ngwino iwacu i Makedoniya. Filipi rero ikigaye y'ivire igize intara ya Masedoniya biragera ku butumwa nihana kubitigwa ari kumwe na Siya bakatazira mw'ijoro iminyoro ikabava ni gutyo ubutumwa bwiza bwinjiye mu gisagara c'i Filipi. Niyumvira ko Epaphrodite abo umusore mwiza yakijijwe buryo kanguro icyo gihe Pawulo ari mu biro bwa kabiri w'ijana butumwa. Ishengero ry'i Filipi ryari ishengero ryamuryoheye cyane Pawulo. Urabona amashengero n'ameze cyo cyane. Pawulo yari afise amashengero korogateri ishengero ry'Ikorinto. Iryo shengero ryaramukoroga cyane ku buryo yavuze ati n'amafaranga yanyu ndabigeneye simene umuntu udakweza amafaranga. Ariko afise andi mashengero yamworoheye i Filipi. Ndabona Filipi ishengero gisagara kiri prospere biteye imbere. Nibo bantu ba mbere babumvikira uburyo muri minisiteri kandi akabwakira ubwikorero ntiyabwakira bati mugumane amafaranga yawe. Ishengero ry'i Filipi bwabo kandi ari ishengero ryakuze n'ingoga ribamwo abantu bose batunze mugabo kandi ari abantu bishimiwe rwose batanga rwose bakunda hagati yabo kandi bakunda Pawulo mu buryo busanzwe. Mu bihe bitandukanye y'abadalobesi finansiyerwa bikora ku ishengero ry'i Filipi. Haleluya. Ni nk'ubu je nutanga ishengero i Washington DC. Haleluya. Uvuge ngo amen. Iyo shengero ry'imba hafi rya mu Cankuzo rya Hehe rikaba hafi. Haleluya. Naho tweza ishengero ry'i Filipi yarinze kujya kuri Pawulo
rero igihe yarafungiwe i Roma bacatora umusore yitwa Epaphrodite bamwumvikana uburyo ntituzi ngene bwanga ariko kari gafungo kabisa ati mushire ahari i Roma. Ikibazo nuko yategerezwa guca gufata urugendo rurenga ukwezi kose kugira ngo ashike i Roma. Hari inzira abaromani bari baraciye bita via Egnatia, yari inzira bari baraciye kandi ndende mugabo nziza, mugabo yamara ukwezi kose mu rugendo. Yaragenze kilometero 1,200 kugira ngo ashike i Roma. Ashitse i Roma kuko usanga muri Filipi n'abikorosari n'abanyeshuri twabivuze tubyita ibyete byo mu irohero kuri bya Pawulo yandika afungiwe i Roma hagati y'umwaka 1964. Aza kumushikira ku nguriro yarwaye kandi yashitse aho hafi mu bikorwa ko mu irohero arwaye yashitseho ahapfa gusa. Ishengero ry'Ifilipi ryumvise yuko uwiwabo afite amafaranga yo guhereza sapoti Pawulo i Roma bararanduka umutima. Epaphrodite ngo amaze kumenya ko bamenye ko arwaye arababara, ntiyashaka kuhamenya ko bamenya ko yarwaye. Pawulo acandikete kwamamaza abira ko yakize ngo yongera arashimira kuri iyo ngabire bamugikanye kandi yongera abatera intege yo kubamenya bafatanya nawe gusaba kuvuga ubutumwa bwiza muri iyo ntara ya Makedoniya. Niyo ntumbero y'icete Pawulo arikira Abafilipi. Rero imirongo tuzi yo muri Bibiliya ivuga kuri Epaphrodite tubisanzwe gusa aho nyine twasomye mu gice cya kabiri mu mirongo ya gatanu gushika no gatatu hano mu gice cya kane aho Pawulo ariko arashima kw'iyo ngabire yamushikirije. Rero ntabwo cyane tuza kumuvugaho ariko muri mirongo ikeye nawe nyine hari ibyo atwigisha mu buryo bw'agakiza. Rero ubwa mbere dusomye hano mirongo musanzwe umenyereye uri mu gice cya kabiri mirongo gatanu mirongo icyenda. Igituma imirongo niyumvira ko itwigisha agakiza ni uko ubuzima Epaphrodite ari kurabamo nibwo buzima nyine aho yifuza ko hari n'Ifilipi babamo. Epaphrodite ariko araba akarorero ka Yesu Kristo. Mugabo Pawulo yifuza gupresha Epaphrodite yaciye ariko akarorero gasumba ubundi bwose akarorero k'Umwami Yesu. Havuga ngo mubwire w'abatsira muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Umuraba yarasanganywe ishusho y'Imana niyumvire ko kurindanira n'Imana n'icyo kumbirango ariko yisiga ubusa. Yari ishusho y'umushumba acika ubusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho y'umuntu yicisha bugufi aragambuka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba. Icyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamubara ibyazina birengera ayandi mazina yose kugira ngo abantu yose azofite mu izina rya Yesu aje kuzimu aje mu isi cyane mu ijuru kandi zose zizatuye muri Yesu Kristo aruhoraho uheshe Imana zatwese icumi. Haleluya. Aya majambo navuga turavuga aya turagarayazi benshi tutawe ko Pawulo ayandika ariko sinagire icyumviro yavuze ku mirongo mikiri ahantu yagusa. Umurongo wa kane wavuze ngo kandi umuntu wese yiyumvira ibyiwe gusa ariko yiyumvire ku by'abandi. Umurongo wa gatatu wavuze ngo mwicishe bugufi. Rero ariko bavuga ngo mwicishe bugufi ntibiyumvire ku byabo yiyumvire ku by'abandi. Acabareza akarorero ka Yesu Kristo ingene yaciye bugufi kandi atiyumviye ku byiwe. Haleluya. Haleluya. Aya majambo Pawulo avuga hano kugira ngo tumenyere aya avuga ko tuzajya icyumvira mu murongo wa kane abagarira Abafilipi kwicisha bugufi no kutabaho kubw'inyungu zabo no kubaho kubw'abandi. Ariko ibyo byose Pawulo arabivuga haba umuntu yarababereye akarorero yitwa Epaphrodite yabaho kubw'abandi yiyumvira ikintu yiyumvira guheb'amagara yawe kugira ngo ukorere Pawulo ari mu ibohero. Haleluya. Akajambo nashaka kuvuga kari hariya muri Filemoni umurongo wa 23 mukaraberetse
akicigabo gatwereka ingene Epafura Epafura yake gushikira musiramo Epaphrodite apfa mu gisagara giteye imbere mbere kubera ko hahise igisagara c'i Filipi abantu baho baramuhereza akarangamuntu k'uburomani barabantu bubashwe uribuka ni Filipi ca gisagara cyane cya Filipi Lopan cya Filipi murabona ni Macedoine avyara Alexandre Lopan iyo cyari igisagara cubashwe rwose abantu baho babahereza akaranga k'uburomani ariko mu wa 2023 awusubire kw'ifembo na Mariko na Aristariko na Dema na Luka aho dusangiye igikorwa baragutasha ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo mubane n'imitima yanyu amen. Shoko mu wa 2023 Epafura mugenzi wanjye tubohariwe muri Kristo aragutasha amen. Alors mwiyumvire kubera ko Epafura agenda i Roma hanyuma agacaho hanyuma na Pawulo. Igitabo cy'Ibyakozwe kirarangira kitwereka ingene Pawulo aba yarafungiwe i Roma ngo baramureka abantu bakaza kumuramutsa. Usubira igitabo cyane mu bice bya nyuma niyo igitabo cy'Ibyakozwe kirangira imirongo ya nyuma. Ariko iyo uje kuraba umuntu ukaba umwanya munini bakwanshina avec lui pour question de sécurité. Ushaka washobora umwanya wose ushatse mugabo mwaca musangira umunyororo murabitaho. Alors niba Epafura agiye kuramutsa Pawulo bashira gufungana umunyororo hamwe nawe. Iyo ugiye kuraba umuntu mu mpimba kugira ngo muganire mwaca musangira umunyororo mugabo kubera atakesi yari kuri wewe uhereje wacutaha niba baraye ukwezi niba baraye kwizimira. Alors niba Epaphrodite yaravuga ifiri nange yabamubwirije Epafura n'abanyene yabaye gusangira umunyororo hamwe na Pawulo hanyuma baraganira amakuru yose y'Ifilipi mugabo ubwanje ni umubenge mu gicapo ca Yesu Kristo ingene amanuka akava mw'ijoro ukunyera igitabo cyo gucakubwiye ngo uwo nawe aramusanga ishuri mu Mana niyumvi ko kuringanira niba ari igicukumira aramanuka aricisha bugufi usanga Pawulo hariya mw'irohero n'akaroro keza gasanzwe k'ingene Yesu Kristo yadusanze aho twari turi. Haleluya. Rero nawe Pawulo kwabwira muri Filipi ngo murabe kubwiza akaroro ka Yesu Kristo barafise ubundi muntu witwa Epaphrodite aberekana igicapo c'ingene Yesu yaje akamanuka akadusanga aho twari turi kandi ko uwo mutima ari ukubigaragaza mu badukikuje muri bene data canke mu rugendo rwo kuvuga ubutumwa. Jewe ntabwo yuko ivyo gakiza si inkuru gusa y'ivyashikiye Yesu Kristo. Agakiza si ivyashikiye Yesu Kristo ni ingene tujana uwo mutima nyene. Niba Yesu yarambaye umubiri akabana natwe agakiza kuhindura uwo muntu nyene yiteguye kubana n'abandi akamanuka muri ivyo bibazo vyabo muri izo ngorane zabo mu ntumbero yo guserura Kristo. Haleluya. Ubwa kabiri aje kuvuza kubigisha ubuzima bwa Kristo. Hari imirongo tuzi ku mutwe nka Yohana 16 kuko Imana yakuzana mw'isi. Hari tutazi igice cya mbere cya Yohana 16 bavuga ngo niba Yesu Kristo yaratanze ubugingo bwacu natwe tugurira ubugingo bwacu bw'abantu. Biritubwira yuko Epaphrodite yahebye amagara yiwe ku bwa Pawulo. Mbere araza turi umuntu yahebye ubuzima bwiwe abantu bameze nk'uyu mutubare n'umugabo. Usanga Epaphrodite akora vya bindi nyene Yohana asaba abo yandika mu cete ciwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu bw'abantu. Yahatswe gupfa ashimiye imfashanyo Pawulo n'irohero. Tuko turarangiza ashaka turangize ku bintu bibiri nibwo busaba bwari buri hagati ya Epaphrodite n'ishengero ryiwe. Mirongo 26 igice ca kabiri abasome tuko turarangiza igice ca kabiri mirongo 26 kuko abagirira igishika mwese akarandurwa umutima kuko mwumvise yuko yararwaye amen. Isonga mu hagati ya Epaphrodite n'ishengero ava yumvire wabona bakuva
hanyuma abavyumvise bakumbitse bikabatera umutima wo gusengera kandi novuga bikababaza bikabaraza ishinga ngabo nawe bamenya kuri vyawe byabaraje ishinga ndakubabaza asigaye nifuza yuko banyikorera birenze asigaye nifuza yuko inkuru zanje zibashikirana ngo biyerekete birenze urumva ubusabane buri hagati y'abo bantu iryo shengero n'uwo muntu haleluya nukuri gukorera Imana ibintu bibanza kandi naho ukunda umuntu uti n'umurinda ibibazo jewe mfise abana babiri bafise imyaka agira kuri imyaka 9 uwundi afite imyaka 5 muri Série jewe n'abavyeyi baravuga ngo rega mwana jewe rege niyumvira ibintu twe twakoze muri kande nanda mutelefoni wabari by'ukuri nikurabona mutonya wanje tuvukana umunsi umwe akamaro hanyuma mama yari yanditse amazi kugira ngo ducumbire amazi ariko arabirabutaye agenda kurikira ku kamaro aca atitara kuri yamura y'amazi aca mu ngombwa ngaho bose nongaha muri ako gahani ibintu mu miti n'ubundi aha nongaha hose uwo mwana twaramugwaje nari mutoyi n'ibyo bidakunda cyane kuko yaragwaye ubushi amezi n'amezi abamaruvira jenga nagasimu burunga nzimuzire nagwaye nzo jana bekunyaka n'utwazo yashimye hari uzazotaha bakabona ngo yanditse bagafuna kwifana abana bakimuzi nawo ukunda umwana gute ushobora kumurinda ingora ukaba ikintu ushobora kumwereka n'urukundo n'umwitwarire ibyo azocamo byose amen rero gukora Imana bisanzwe n'ibisha kandi ushobora gukwiriza ibintu bizoshira mu Imana uri Epaphrodite ko azokwana hapa gupfa bamurundikanya ishikanwa iroba hanyuma dushobora kukwiriza mugabo kugira ishengero rigukunda kugira ishengero rikubitwaritse bene ndatabira gukura umuhamagara haleluya haleluya biraryoshe ibyo ukora cyangwa byose naho abantu batobigukiza kuko badashobora kubigukiza nyine n'abantu ariko kumva niho bari amen twese turafise umuntu umwe cyangwa babiri uri kuraca mu bihe biremereye kuba gusa ariko ari niyo solicitude n'uwo mwitwarariko bituma wumva bitandukanye mu kandi atawuvyagiye iyo bishitse mu bikorwa c'Imana iyo bishitse mu Imana turakeneye gushikirana turakeneye guterana intege turakeneye gukomezanya kandi gukomezanya si gukemura ivyo mureko baca mu mpamagara ni guha mu rukundo n'umwitwarariko bwa nyuma numva 29 ariko ikintu batubwiye tuko turarangiza akajambo gatonya Pawulo yongerako ku bantu bameze nka Epaphrodite nuko mumwakirane umunezero mwinshi kubw'umwami wacu kandi abameze nk'uwo mwami mumubaha amen haleluya uwo muntu yahevye amagara yiwe kubwa Pawulo avuga ati mumwakirane umunezero mwinshi bwa kabiri abantu bameze nk'uwo nje mwami mumubaha haleluya muri so turasaba ibintu byiza cyane tubaha abacibwenge tubaha abantu bafise amahera ariko Pawulo avuga ati umuntu ari kure gutanga ubuzima bwiwe bw'abantu umuntu ati Epaphrodite yahevye amagara yiwe bw'abantu kubwanje Pawulo ati nimwaba abantu beza gutyo unzigura icyo umuntu ari sacrificial kuri umuntu yihebera abandi ivyaba ariko birahimbazwa muri sosiyete hari ibindi bintu bikuba bihimbazwa abahaisite atandukanye mugabo Pawulo avuga ati iyo wabona umuntu afise umutima wo guheba ivyiwe amagara yiwe umwanya wiwe ubutunzi bwiwe mbere n'ineza bwiwe kubw'ishengero kubw'abandi uwo muntu uzukura
kandi uzuyibwire urabona ko ababwirana ibishenga ati nimuze umuntu wese nimwabona atashinze mu kuba n'umuntu aba yiteguye no kwihera biba amagara yiwe y'abantu abo bantu nabo kubaho Imana irahetse kure amen tukomere Imana amashyi yemwe bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara